nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose nyizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. 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 Ndasubiyemwo, hari umwana w'Imana ari hano? Ayaya. Hari umwana w'Imana ari hano gabene data? Nimba hari umwana w'Imana tahurira ijambo. Soma. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo muzosenga canke muzosaba vyose. Ivyo tuzosenga canke tugasaba ivyo ari vyo vyose. Ivyo ari vyo vyose. Bingahe? Vyose. Mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. Mwizere ko mubihawe kandi tuzogira gute? Tuzobibona. Ivyo tugiye gusengera uyu munsi, twizere yuko ivyo bintu bigize gute? Dusomere icete cya mbere cya Yohana 5 ku murongo wa 15. Sinza kwigisha kandi ko tuzi yuko yumva ico dusavye cose, bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisavye. Amen. Hakabone mwakomera amashimana. Hano hari abana b'Imana bari hano ngo dusubire dutere haleluya. Haleluya. Ivyo dusavye ivyo ari vyo vyose. Nimba uri umwana w'Imana, nasomye ijambo ry'Imana ngo mbega hari umuntu yosaba umukate umuvyeyi wiwe akamuhibuye, yasaba ifi akamuha inzoka. Mbega mwebwe ko muri babi ko muzi guha abana banyu ivyiza, mbega data wo mwijuru ntazorushiriza kugira neza abayisenga n'abayisaba mu gatondo no ku mugoroba? Ngomba ndakwereka ubushobozi buri mu gusenga k'umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Isengesho tugiye gusenga ni isengesho ridasanzwe. Gira mugenzi wawe ngo ni isengesho litagirane ridasanzwe. Ni isengesho ririmo imfunguzo nyinshi. Birashoboka ko hari ibintu byoba byarugawe n'abantu, byoba byarugawe n'iyukomoka, byoba byarugawe n'ingaruka zawe, ariko ubushobozi bw'isengesho tugiye gusenga bigiye kuzana imfunguzo mu mpande zose. Aya majambo ntuyatahuye wari gutera haleluya. Ariko uri umwana w'Imana uri hano, urabyemera kuri we? Nimba uri umwana w'Imana, ijambo ry'Imana rizanye imfunguzo ku buzima bwawe. Bibiliya yambariye ngo iyo dusenze twizere yuko ivyo dusabye ivyo ari byo byose tugize gute? Tubihawe. Kubera Imana yacu dusenga yumva, bitwizeza yuko nivyo tuyisabye yavyumvise kandi igiye kubitwereka, mbere ikabiduha ngo vyose. Imana ishimwe. Isengesho n'urufunguzo passepartout. Nukuvuga ngo ni funguzo zugurura n'ijuru hose n'ikuzimu naho. N'ikuzimu. Bibiliya iratwereka ingene abantu bari babohewe ikuzimu, Yesu avuye ku musaraba cagenda aragirana arabugururira. None wibaza ngo n'urufunguzo yakoresheje, wibaza ngo yakoze iki? Isengesho yarasenze aravuga ngo n'abantu mubohewe ikuzimu n'izina rya data yantumye n'izina ryanje ari we jewe Yesu Kristo, sohoka. Imviri yugurura, abapfuye baravayo. Ageze kwa Lazaro yavuganye n'imva yaboze imaze iminsi 3, aravuga ngo Lazaro sohoka. N'isengesho. Uyu munsi hari ikintu tugiye kuvuga. Yabandi nkawe banheye haleluya. Amen.
amen. Haleluya, haleluya. Isengesho ni bombe. Narivuze ngo isengesho ni iki? Bombe. Aho rigeze isengesho rirasambura ibyubatswe n'umugwanizi. Nicyo gituma ari bombe. Narivuze ngo isengesho ni iki? Kandi isengesho rikabiki. Birashoboka ko hari ubuzima bugaye ku buzima bwawe. Uyu munsi hari urufunguzo ruje kugurura. Birashoboka ko hari imigozi bakubohesheje. Uyu munsi bombe ije gucagagura imigozi. Ibombe isengesho. Twavuze ngo abana b'Imana bari bikwiye kumenyekana yuko hari abana b'Imana bahari. Iki kirere cyose duherereyemo tugiye kurungika amasengesho ruguru, turungika amasengesho epfo, dusungika amasengesho hit, turungika amasengesho hose. Mu mpande zose bimenyekane, ubushobozi bw'umwijima buhagarare, bimenye yuko navuze ngo hari ibintu bitegerezwa guhungabana. Hari ibintu tugomba guhungabanya mu mpande zose mu izina, kubera turabana biki. Yesu umwami w'abami, ariko Yesu umwana w'Imana, Yesu umwana w'Imana. Isengesho rihungabanya isi y'umwijima. Isengesho rirahungabanya ubushobozi bwose bw'abarozi, ubushobozi bwose bw'abadayimoni. Isengesho ndiko ndavuga ngo iki? Isengesho urakoze mpemu yera. Nshaka kuvuga ubushobozi. Isengesho uyu munsi tugiye gusenga isengesho ridasanzwe, kandi nagomba ndakubwira kandi isengesho rirakwega ibintu byari kure bikaza. Haleluya. Isengesho rirakwega ibyari kure bikaza bikegera hafi. Isengesho n'umugozi ukwega ubuzima bw'umuntu bari barahagaritse. Isengesho ibintu bahagaritse ku buzima bwawe, turagomba isengesho ribikwegereze. Sengesho ryongereza iminsi y'ukubaho. Isengesho narivuze ngo isengesho ryongereza iminsi. Uragomba kongereza iminsi. Uragomba kongera iminsi y'ukubaho kwawe. Ibere mu isengesho, urare mu isengesho, ugenda mu isengesho, wama mu isengesho, ijoro n'umurango hari isengesho mu buzima bwawe. Iminsi y'ukubaho izokongereza. Bazoyigabanya isengesho riyiduze, bazoyihagarika isengesho riyigwize. Nta muntu hari isengesho wewe nturuwo kubyemera ko isengesho ari ryo ryongereje iminsi y'ukubaho. Aho ni wotera haleluya. Yo haleluya. Ugihagaze gatoya nagomba mvuga ijambo. Ni isengesho ryonyene rifise kamera, rifise jime. Ni isengesho ryonyene rigira operasiyo. Umuntu ari kure rikamugira operasiyo ritamugezeko. Ni isengesho ryonyene. No nabagiye Buraya, nta muntu n'umwe aragirirwa operasiyo batamukozeko. Batuma bakoresha ibyuma, bagakoresha utuntu duto. Ariko isengesho nari nibereye hariya. Isengesho ringereka ibikere biri mu nda yawe. Ndungika isengesho rirakubita ibikere biri mu nda yiwe. Isengesho bene data rirarema umuntu bakamushiramo ibikere bikarara biravugira mu nda yiwe. Ariko ndi ku birometero byinshi, kamera ikanyereka ngo mu nda y'uriya muntu harimo ibikere. Tukarungika isengesho agakira atawe umukozeko. Vuga ngo
ridatangirwa. Isengesho ryonyene, isengesho ryonyene niryo ryonyene rijabuka umupaka ritafise passport. Nawunda hari ngo atere haleluya. Nisengesho ryonyene badasaba visa. Riri kwije isengesho ririmo visa, ririmo passport, rigira rifise na sale d'operation. Isengesho bwira mugenzi wawe ngo nisengesho ryonyene. Niryo ejo bundi nababwiye ngo nisengesho ryonyene ritananirwa, ibindi byose birananirwa. Urakibutse nisengesho ryonyene mama ritananirwa. Ushobora kuja kwa muganga bakananirwa, ariko isengesho ntirinanirwa. Ushobora kugira amafaranga kananirwa, abadokteri bakananirwa, ubugwayi bwawe bukananirwa. Isengesho ryonyene niryo ritananirwa. Abantu baza barondera amahoro ku isi yose bakananirwa, ariko isengesho ritanga amahoro mu mutima. Ariko nta muntu yizeye isengesho. Hano hari umwana w'Imana ngo atere haleluya. Umwana w'Imana ukuri atungwa n'amasengesho. Rasiyo yiwe n'amasengesho. Azindukira ku cyayi cy'amasengesho. Saa sita akafata ropo y'amasengesho. Ku mugoroba agafata rasiyo y'amasengesho. Isengesho iyo umuntu yaryambaye naho yoba atasura afise ahinduka umwana w'iki w'Imana. Isengesho ritanga isura nziza. Iyo umuntu yiraburaniwe, iyo umuntu yababaye mu mutima, iyo umuntu atanezerwa, nisengesho rituma umuntu anezerwa. Hano hariho abantu bariko baranezerwa kubera isengesho. Isengesho nisengesho ryonyene ryongera imisi umuntu. Ntawundi hari yongewe imisi n'isengesho. Wewe wari wamugaye wabaye pararize udatambuka, uzanga udatambuka utambuka. Rijya niki isengesho. Oh haleluya. Isengesho ryongera imisi y'ukubaho. Isengesho ryagiye kwa Lazaro rimusubiza ubuzima yari yabwatswe. Isengesho niryo ryonyene ryitwa kizimyamwoto. Narivuze ngo isengesho ryitwa kizimyamwoto. N'isengesho amen. Amurere byaririmbye na 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 gusenga nasanze kumukristo urugendo rwiwe sinzotinya. Mwibuke umperuri ya muntu mikrofoni. Imana akavorime gato
rwobo rw'intare imana y'ureza marayika wayo aramurokora imana yohereza marayika gusenga nasanze harimo kunesha k'umukristo urugendo rwiwe sinzatinya uriko imbere y'Uwiteka si ububasha bwo guteka no guhindura imigambi mwasi Satani hari imigambi tuje konona uyu munsi hari imigambi tuje guhanona mu izina navuze ngo isengesho n'ikizimya umugabo umwe yitwa Shadrake na Meshake na Abednego abagabo bangahe babatereye hehe mu muriro ariko abo bagabo bari bibitse ku ikintu bita isengesho yo navuze ngo tugiye kururutsa ubushobozi bw'isengesho haleluya abo bagabo bari bibitse ku bushobozi bw'isengesho babashira mu muriro ariko abo bantu bari bambaye isengesho ku maguru isengesho mu nda isengesho mu mutwe impuzu zabo zari isengesho barabafata barababoha babaterera mu muriro wongerejwe ibihetangabo ibizuku ama essence basizemo abo bagabo bagera mu iryo sengesho batangura kuririmba batangura kuryama batangura gusenga ababatereye baravuga ati bajya bagabo n'abantu ki hari abantu bagukoze ku ikintu bagiye kwibaza ngo ujya muntu n'umuntu ki ujya mukobwa n'umuntu ki yagupangiye igihe kizocyana kurengana n'uyu munsi kirakurengana agiye kwibaza ngo ujya muntu n'umuntu ki ujya mukobwa n'umuntu ki uwo musore n'umuntu ki barabaraba baravuga ngo bajya bagabo n'abantu ki ariko ntibamenya yuko abanyamasengesho bafise Imana twavuze ngo turabana biki Shadrake na Meshake na Abednego bibereye hari ngo baca babonayo uwufise ishusho y'umwana w'iki yaje gutabara abana biwe arabiyegeka aravuga ngo humura abana banje bazowucana nzowuzimya teri yindi haleluya ngiye gusenga teri yindi ngiye gusenga bazowucana data uzimye bazowucana Yesu uzimye bazowucana mwemu yara uzimye bazowucana abarozi bawucane ariko amasengesho ugire gute awuzimye bagize gutya ngo baruruka yo basanga bari ko barashima Imana boba mw'uyo muriro hajemo shefu w'umuriro bibirimbarira ngo Imana n'umuriro utongora mwemu yera n'umuriro ugira gute utongora Imana ishimwe cyane bacanye uw'inkwi haza uw'ijuru tera haleluya haleluya tugiye gucana umuriro w'ijuru bacanye uwo mw'isi ariko tugiye gucana umuriro w'iki w'ijuru bibirimbarira ngo abo basore batatu nta n'agashatsi nta n'akanuko nta n'impuzu nta n'agakwebo nta n'akakwabo bava yuko bagiyeyo ariko bibirimbarira ngo abandi bagabo batari bafise isengesho babandi babatererayo ngo barasyo umwami aravuga ngo mbega bigenda gute gutererayo abantu nibashi ngo babakurayo bagize barabakurayo uwari
n'umuriro bacanye ngo bategeka ngo ababikoze bose barabafata. Bibiri ivuga ngo bataritegura kubatayo umuriro wabasamiye kure. Ibyo baguteguriye bibagaruke ko mu izina. Sengesho niryo ryonyene rihagarika urupfu. Imana ishimwe cyane. Daniyeli bamuterera mu ntare, isengesho riraza rirafata intare zasamye zishonje. Isengesho ribanza kwinjira mu kanwa k'intare rirapompayo, intare irahaga. Daniyeli agize araza imbere y'intare zisanga isengesho ryamaze kuja mu kare k'intare. Intare yahaze isengesho, intare iravuga ngo sinojya ubu Daniyeli we. Ariko nawe uhari ngo atere haleluya. Bibiri iramarira ngo Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda. Batereyeyo Daniyeli mu ntare. Yesu aravuga ngo ntibibaho, uyu ni petit frere wanje, yoribwa n'intare gute kandi ari jewe ntwara intare. Twaririmbye indirimbo ngo papa niwe mutwara twara abantu bose, niwe mutwara dutwara. Papa niwe mutware. Yesu nawe ni grand frère, kandi grand frère niwe mukuru w'intare zose. Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda, niwe atwara intare zose. Gute yari kwemera ko intare zijya ba petit frère biwe? Gute yovyemera? Gute yo kwemera ko abadayimoni bakindagira hejuru y'aba petit frère? Gute yo kwemera ko abarozi bashobora kugukira ku bushobozi ari grand frère na uri petit frère wiwe? Gute yo vyemera? Tugiye gukoresha iki? Kandi aha ndahejeje kwigisha, sigaranye iminota nk'itanu yonyene ngiye gusenga. Imana ishoboze we. Yo haleluya. Imana ishoboze utahure ikintu kigiye gukoreka muri iki kirere. Teri yindi haleluya. Oh haleluya. Ndabona umugabo umwe yitwa Paulo. Bamugira inama ikomeye. Abagabo 40 barakorana, baravuga ngo ntitujya. Umviriza mwene data, inama zose bakoranije ntacyo bitwaye. Kazi muri umwana wiki. Ikibazo mfise gusa, ushobora kuba utari umwana w'Imana ukapfa kuvuga ngo uri umwana w'Imana. Nta mwana w'Imana asambana, nta mwana w'Imana aboregwa, nta mwana w'Imana atukana, nta mwana w'Imana agwana, nta mwana w'Imana wacakubiri, nta mwana w'Imana w'inzigo, nta mwana w'Imana w'ikisuma, nta mwana w'Imana. Nimba uri umwana wayo, humura. Nimba uri umwana w'Imana, Yesu umwami w'abantu, hari ikintu Imana yambariye ku bana b'Imana. Hari ikintu Imana yambwiye ku bana b'iki. Hari ikintu Imana yambwiye ku bana b'iki. Ku bana b'Imana by'ukuri Imana yambara imondemesha abana bayo. Ntabwo bazopfa, ntabwo bazokogwa n'isoni, ntabwo bazomaramara, ntabwo bazotetegwa, nazo bazoburizwamo. Abana b'Imana Imana izobatabara. Ariko koko murahari? Bene da murahari? Sawa, reka ndakubwira umwana w'Imana cyaricyo. Mu minota 5 sigaranye. Dusomera ibyakozwe n'intumwa 23. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri wonyene. Imirongo 2. Umwana w'Imana. Umwana ngomba senge. Umurongo 12:13. 23:12. Kandi ntibasanze mparira n'umuntu no 23
12:13. iryo joro rikeye abayuda barakorana barahira bisiba yuko batazorya ntibanywe batarica Pawulo. Subiramwo witonze neza ayo majambo. iryo joro rikeye Iryo joro abayuda barakorana abayuda bagira iniyo barakorana bagira inama bararahira bisiba bararahira barisiba yuko batazorya ntibanywe baravuga ngo ntituzorya ntituzonywa bagira jeune prière amasengesho yo kwica Pawulo batarica Pawulo. baravuga ngo ntituzorya ntituzonywa Pawulo atarapfa. abahize batyo basaga 40. abagize iyo nama barenga 40 yuko Pawulo ategerezwa gute barenga 40 bagira plazos. umwe akazana playa mbere ngo adapfuye uku azopfuku, uwundi akazana iya kabiri adapfuye uku azopfuku. inama z'abantu 40 kandi izo nawe barazigukorera. uyu munsi ntubona uriho, hariho inama zakozwe ku buzima bwawe, ariko bwira mugenzi wawe ati ndacyariho. mubwira ijambo rigira kabiri ati kandi ndabandanije kubaho kubera Imana. ndabandanije kubaho. mubwira ubugira gatatu ngo menya ko atawushobora guhindura umugambi y'umwana w'Imana. nta n'ushobora guhindura intumbero Imana ifitiye ku mwana wayo. umugabo Daniel baramwase bajinama nawasenga Imana. umugabo yo bajinama nanje senga Imana. umugabo Yozefu baramase bajinama nawasenga Imana. intare ziratinya. karakonye tera. haleluya. baravuga bararahira barisiba ngo ntituzorya atarapfa. ndagutangarije amakuru afadika. uhereye umunsi abakwipuriza urupfu bagiye kuja mu kigandaro kidahera. bazohora mu kwihebura kudahera. ndakuzaniye amakuru, ndakubwire ngo ndakuzaniye amakuru afadika avuga ngo byananiranye basanze udafadika. kandi ndagomba gutangura guhanura. ubu n'ubuhanuzi uku n'ukuvugishwa. ndagomba mvugishwe n'Imana. ndihebuje abakuhiga, ndihebuje abakugwanya, ndihebuje abasi bawe, ndihebuje abarozi bawe, ndihebuje abakwimbira icobo, ndabihebuje abarara barakurungika ruguru y'ukomoka biciye mu ndoto. ndabihebuje abarozi bakugira inama, ndabihebuje abagira inama mu gatondo no mu ijoro, ndabihebuje. bagiye kuba umva, ndabatangarije ko bagiye kugwara umutima. reka ndakubwira ijambo, nta mubabaro uhari ubabaye umubabaro nko kwipfuriza umuntu urupfu ukaguma umubona ariho. nta mubabaro uriho nko kwipfuriza umuntu gusonza ukamubona aguma afungura. nta mubabaro uhari nko kwipfuriza umuntu gukena ahubwo akarushiriza kuroranirwa. nta mubabaro uhari nko kwipfuriza umuntu ko atazoheka
mukamubonana amahasa. Mubabaro uhari nko kwipfuriza umuntu ko atazorongora, ahubwo samidi ukumva ngo pi 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 pi. Mubabaro uhari nko kwipfuriza ku muntu kwategerezwa kuva mu kazi, ahubwo ejo akaba ari we kurongora. Mubabaro uhari nko kwipfuriza umuntu uruhombo, ahubwo ejo mu gatondo ukaja kumurangurirako. Mubabaro uhari nko kwipfuriza umuntu kuja mu cyaro, ariko bwaca mu gatondo akaduza etaje. Hano mu gisagara kandi, hano mu gisagara wamwipfurije ngo azopfa yangara, ahubwo ugasanga ugiye kumupangira. Wamubarira ngo ntaca azopfa agezeko, ahubwo ugasanga niwe uza gusaba serivisi. Isengesho rigiye gutuma baza kubasaba imbabazi, baza kubapangira, ariko aho ni hoteli yindi. Haleluya. Uzogenda ubabanaho, uzogenda bazajya bagucukurira imva, Imana ntazizi sibe. Uzagenda uwisimbuka, uzagenda ubana nabo, bazajya bagucukurira imva, Imana ntazizi. Ariko ko mbona hano abantu bashishwe hano, nukubera hari abantu bamenye yuko atari abana b'Imana, cyane hariho abantu bari hano b'abarozi bumvise ko ibyabo byabananiye. Byahombye, oya byahombye, nukuri kw'Imana byahombye, byapfuye. Bimwe wahora wibaza birapfuye, byahombye. Shaka ubabare, byahombye. Ubyimba umutima, byahombye. Ariko ndatangariza umwana w'Imana. Bibiliya yambariye ngo kuko data nawe yageragejwe ashobora gutabara, bariko barageragezwa. Amageragezwa urimo data arayazi, nico gituma aje gutabara. Haleluya. Baravuga ngo ntituzojya Pawulo adapfuye, ariko mu minsi mike yari karabarongora batwara. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imigambi y'abantu b'abantu ipfuye ubusa, iba impfabusa. Pawulo Imana ivugana nawe, ariko arasenga, iramubwira ngo humura Pawulo, inama bagize ndayigwijije n'ubusa. Ndabona ahandi ndangiriza, ndiko ndafashwa umwanya, ndiko ndawujana ntarasenga. Ndabona mu byakozwe n'intumwa 28 uhereye ku murongo waho wa mbere kubandanya, bivuga ngo haboneka abantu bitwa abadebaguzi. Abaki? Abaki? Abadebaguzi n'ubu muricarana, muragendana, murabana. Mu rupangu harimo abadebaguzi, aho udandariza harimo abadebaguzi. Bavuga ngo ya ngujya ngo karaba baguma badebagura, urarengana bakadebagura ngo heraba ngo aragiye. Wakora akazi bakadebagura ngo wagakoze nabi kandi wagakoze neza. Wawinzobe ngo noneho ngo yiyambije, waba wirabura ngo agiye gupfa yapfuye. Umba abona badebaguzi, bareke badebagure, bareke bagire gute. Ariko genda babazwa n'abantu, ndababwira abantu bambabaza n'abantu bumva amajambo y'abadebaguzi, nabo bakaja mu kudebagura nk'abandi. Mbabazwa n'abantu bumva amajambo y'abadebaguzi, hanyuma nawe wari umwana w'Imana ukacuja kudebagura ngo jewe noza ngo twokwihurira. Abadebaguzi mwihurira hehe? Wowe aho muhurira ntuhazi, badebagure nawe ufukame.
dusenge. Bibiliya ivuga ngo Daniyeli baje inama nawe agasenga iki? Bareke badebagure. Bibiliya ivuga ngo baradebagura. Abakorera ibyiza bacanira umuriro hari imbeho. Inzoka ngo iva mu nkwi iramukomora. Abadebaguzi baravuga ngo reka ubuho iye dacagwa nkunzi ntimukundiye kwabaho. Baradebagura amajambo atagira ubushobozi ku kintu bayita kudebagura. Nubu baraye baradebagura bapanga ngo uyu munsi ntuze gusenga waje gusenga. Nubu baraye baradebagura ngo ntubyuke ufatwe mu itiro. Icyemeje ko badebaguye nuko wabyutse nuko watambutse bikemye. Birambwira ngo uyo mwanya nyene abadebaguzi mubareke badebagure. Kandi abadebaguzi batuma ijambo ry'Imana rigira agaciro. Kandi abadebaguzi batuma icyo Imana yavuze kigaragara. Kandi abadebaguzi batugirira publicité. Turahaye akazi abadebaguzi, tubahaye akazi badahembwa. Tubahaye akazi ko kudebagura mugabo ntibagire gute? Iyo bariko baradebagura wewe ngo ntacu uzomara ngo urapfuye ngo urakenye ngo uragowe ngo ibyago birabaye hanyuma ejo bakakubona Imana yahinduye ubuzima. Iyo bakugejeje kukudebagura niko abantu bavuga ngo ujya niwe canke siwe ngo ni wa wundi. Publicité. Nta muntu bamaze iminsi bariko baravuga amajambo. Nta muntu bamaze iminsi bariko baragirira promotion. Ijya ni promotion. Abanyabadebaguzi badahembwa. Niwumva umukinzi ariko arakinda uzomubwira ati zamu dahembwa ndaryamye nawe shishikara ukinda. Azokinde nawe uvuga ati zamudahembwa ndaryamye nawe shishikara udebagura nanje ndifutsa amasengesho. Uwo n'umuzamu adahembwa. Abona abadebaguzi. Bibiliya imbwira ngo Daniyeli bambe Paulo ngo araraba ya nzoka asanga yenenye ku kuboko. Bibiliya imbarira ngo uwo mwanya nyene hafi yiwe bari bacanye umuriro nk'uwo tugomba gucana ngo acafata uko kuboko ajana iyo nzoka akunkumurira he. None nitugiye gucana umuriro tera haleluya abanyamasengesho abana b'Imana haleluya ngo akunkumurira mu muriro. Ijambo riryoshe ngo baca bose abadebaguzi bararereka baravuga ngo turabe kwagwa bukumbi turabe kwa byimba. Bararereka bararindira iminota 5 isaha. Erega n'ubu hari abakireretse ku rugo rubomoka ariko rwabandanije rwubako. Hari abakireretse yuko utazobyara yuko utazorongo yuko barareretse baragerageje uburyo borusambura ariko babuguma babona mugenda mufatanye mu ntoki mubandanye mufatanye. Nimugira isoni abasheri n'abasheri nimugira isoni muzamufatana mwibarabara. Ngomba ntangure gufatana na sheri wanje ho. Tembera na mujyaga fyeri turacariho naho mwarubomoye kandi tubandanije tugubaka bien kandi tubandanije tugubaka neza. Badebagure bamwe baradebagura ngo umugore wawe yasambanye abandi ngo umugabo wawe yagiye gusambana ati biramaze narabatumye akazi narabahaye gucunga nibakubwira ibyo uzocubabwira ati naguhaye akazi akaye ko guncungira abo bari kumwe naho uri kuraza kuma makuru sinzoguhemba wahombye. Hallelujah.
cyubahiro cy'umwami Yesu tugiye gusenga. Abanyamasengesho, haleluya. Abana b'Imana, haleluya. Tugiye gukoresha icyo dufise. Isengesho hari ibintu rigomba guhagarika, kandi isengesho hari ibintu rigomba kugurura, kandi isengesho hari ibintu rigomba gusenyura, kandi isengesho hari ibintu bigomba kwegeza hafi, kandi isengesho hari ibintu bigomba kugurura. Isengesho mon frère, isengesho tugomba gusenga uyu munsi, hari abantu rigomba kwimura. Nukuri kw'Imana. Narivuze ngo nukuri kwiki? Ukuri kw'iyo mu ijuru. Uragomba kwimuka? Oya, uragomba kwimuka? Uragomba kuva mu kajagari? Turagomba kusenga isengesho ryimura. Uragomba gutera intambwe. Uragomba kubana n'Imana ho. Ni isengesho nyene. Navuze ngo isengesho ni kizimya moto. Hariho ibintu tugiye kuzimya. Hariho ibintu tugiye gucecekesha. Hari ibintu tugiye kunumya kubw'isengesho. Hari ibintu by'akajagari by'amajwi by'ibitari ku rutonde tugomba gusenga Imana. Kandi unagomba kwimuka ukava muri quartier ukaja mu yindi. Gira mugenzi wawe ngo birashoboka. Biragira gute? Hari umuntu yibuka igice twatanguriyeko kivuga gute? Iyo dusenze twizera yuko ibyo dusabye bigize gute? Bibaye kandi byumvishwe n'Imana, kandi Imana ni patron wacu. Narivuze ngo birashoboka ko wimuka. Abari kuri Facebook, abari kuri YouTube, mumenye ko bishoboka ko umuntu ashobora kugira gute? Kwimuka. Udaciye ahandi, uciye muki. Ngomba ngusaba ikintu kimwe. Uri umwana w'Imana by'ukuri. Banza uname gato. Unamika amaso y'umutima y'impemu yawe. Wisuzume neza. Kuko ngiye gusenga isengesho ritamenyerewe. Kandi ngiye kwambara urwaga mu minota dufise. Imana ntikubone isengesho uri kurasenga ari isengesho ryaneguwe. Mu minota mikeyi ngiye gusenga. Lote pasi. Lole mene time tuteke. Gira Imana iguhe imbabazi zo mu rwego rwo hejuru. Gira Imana ikubabarire ku rwego ruteye ubwoba. Gira Imana yibagire intege nke zawe ahantu hatameze neza. Gira Imana ikweze. Gira Imana igutunganye. Nawe ubwawe ufata ingingo zidahinduka, ingingo ziteye ubwoba, zifate kwa kakanya zuguhinduka. Gira Imana ikweze igutunganye. Gira Imana ikuduze ku yindi ngazi. Ya. Nimba wumva hari icyo Imana yavuganye nawe, ngiye kugusengera. Nyagora ku ngoma wera ukuri. Ndamusengeye umuntu, ndamusabira imbabazi. Hari biharimwo bidasobanutse byamuteye ibyaha. Saba Imana ikubabarire. Ndamusengeye Mwami, mubabarire. Yaradekonye, yaciye hirya no hino, yakoze ibitari byo, yavuze ibitari byo. None turasenze, wa Mana y'ukuri, wa Mana y'ubuntu, wa Mana amasezerano, wa Mana idahinduka. Uyu muntu ndamusengeye. Bibivuga ngo ubonye ko amaraso ntumwita umunyavyaha, uca umwita umugororotsi. None ndasengeye umuntu agororoke, mweze mufute mu gitabo cy'imanza ibyaha yaharugwako. Urakoze mpemu yera, bifutwe byibagigwe, mugirire neza. Mana, tugomba gukoresha isengesho. Igihe kimwe uri kurasenga uri ku musozi i Getsemani, uhamagara amahanga yose, wihamagarira kw'abantu
uravuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri urabyanse, ariko birahinduka. uriko urasenga uravuga amasengesho, wasenze amasengesho akomeye cyane, ibintu birahinduka, imisozi iranyiganyiga. Yesu we, imisozi iranyiganyiga. Ubu hari imisozi tugiye kunyiganyiza kubw'isengesho, ariko ubanza utweze, kuko bivuga ngo ubonye ko amaraso ntumwite umunyabyaha, umwite umugororotsi. Umupapa ari hano umuhe kwezwa, umumama ari hano, umukobwa ari hano, ababaye mu bihe bitari byiza, boba barabaye mu bihe by'ubusambanyi, boba barabaye mu bihe byo kunwa inzoga, gukora ibindi byinshi bitari byiza, ndabasengeye mwana. Baragiye mu bapfumu bagendana ibitari byo, urakoze mwemuyere. Iri sengesho rirema intaye, ndagushimiye kuri umwami mwiza abasha gukora ibikomeye. Mbabazi zawe mwami, tanga imbabazi kw'aba bantu. Baharire barihanye. Ehera ibyo bakoze bitari byiza, ehera ibyo babayemo bitari byiza. Ndabasengeye Mana, ndabasengeye. Yesu cyubahiro kibi cyawe mwami. Ndabasengeye Uwiteka, ndabasengeye Uwera wa Isirayeli. Mana, ndabasabiye ubufasha bw'imbabazi. Urakoze Mana, kuri Imana iharira kandi uri Imana igira neza, mu izina rya Yesu. Ngiye gufatikanya nawe gusenga. Nimba wamaze kumva kuri umwana w'Imana, urashobora guhaguruka ku maguru yawe. Umbabarire wizere. Uyu munsi nibagiye nari kuzana inkoni yo gukubita abantu batizera, ariko ntacyo bitwaye, ijambo rizobakubita. Kuko hari abantu naho kubita inkoni batumva, turetse ijambo ry'Imana ryonyene. Iyo wizeye, urizera kuri umwana w'Imana. Bibiri ivuga ngo umwana w'Imana aba yizeye yuko ari umuraganwa n'Imana, aba afise uburenganzira mu vyase. Nivyo aba afise ubushobozi mu vyande, mu vyase. Ngo mbasengane nawe minota mike, duze ukwizera gutoya. Naho wowe utafise ukwizera, ndizeye ko ukwizera kwanje kugiye gukora ku bantu. Na isengesho rya lota pasike lole. Kandi uyu munsi Imana yatugendeye. Haleluya. Nukuri kw'Imana, nk'uku kwezi k'umunani ndi imbere y'Imana, hari abantu bagiye gusohorezwa amasezerano yabo. Umuntu yaje gusenga uyu munsi arahiriwe, twari isezerano rikomeye cyane. Umuntu yaje gusenga uyu munsi, Imana ibana nawe. Kwezi k'umunani kuzanye impinduka. Kwezi k'umunani, amasengesho ngiye gusenga mu kwezi k'umunani sinari bwayasenge. Bambuka kwezi nuko 9 uko 8 mbega kwaheza. Uno munsi ni tariki zingahe? Uno munsi turi mu twinjiye mu kwezi k'9. Uno munsi ni tariki zingahe? Ejo niyo tuzokwinjiramwe. Sawa, muramfashije. Muze muharura amatariki, je birangora, je mharura Bibiliya. Muzoza mumbwira amatariki, nanje mba ndiko ndasenga, sinibuka amatariki. Mba ndiko ndasenga. Ariko ku kwezi k'9 ni gufise n'igiharuro ciza. Kwezi k'9 kugabugwa na 3, Imana iri mu butatu. Kwezi k'9 gufise amateka. Ukwezi k'9 we ngiye kubabwira rero ibyo mu kwezi k'9. None abantu byumva mu kwezi k'9. Ngiye kubabwira amateka y'ukwezi k'9. Amateka ya mbere, wavukiye ku meza angahe? Duzi cyubahiro cy'umwami Yesu we. Muyandi majambo rero, ugiye kuvuka ubugira 3. Ubwa mbere wavutse mu mubiri, ubwa kabiri uvuka muri mwe muyera, ubugiye kuvuka mu bigaragara. Ndemezwa neza yuko indigiye kugira gute kuvuka mu kwezi kwa
kandi muzanye ukwezi kw'icenda nanguye kuvuga ibyo mu kw'icenda reka tugiye kubibamwo mwiyondwe muzovyumva vyo mu kwezi kw'icenda mubu numva notangura gukompoza indirimbo mu kwezi kw'icenda mwompoze oya reka dusenge nzoyizana ku mwiyo minsi yo mu kwezi kw'icenda yo wewe wibaza ko Mariya yagendewe na marayika mu kwezi kwa kangahe? Haleluya! Mu kwezi kw'icenda marayika kugendere, mu kwezi kw'icenda Imana kugendere, mu kwezi kwa kangahe? Kw'icenda Imana iguhishurira ivyari vyarahishuwe, mu kwezi kw'icenda Imana ihishura ivyari vyarahishijwe. Yo tena haleluya! Mu kwezi kw'icenda tugiye gusinyuza ivyari vyarasinywe n'abana b'abantu. Mu kwezi kw'icenda amadosiye yanyu yari yarubitswe agiye kuburugwa mu kwezi kw'icenda. Nyaguhora ku ngoma se w'abami w'abami, twebwe turi abana b'Imana, twebwe turibo nimba uri umwana w'Imana reka gusamana, turi abana b'Imana. Repentance turiyemera, turazi ko turi abana b'Imana kuko izina ni ryo muntu. Repentance bisigura uwihanye, kandi uwihanye bisigura ko ababaye umwana w'Imana. Rota karabasike lote menetu rita pasike lode. Birashoboka ko abantu bariko baradusuzugura, birashoboka ko abantu bariko baradupinga, birashoboka ko abantu batatwemera, ariko turibo turi abana b'Imana, turi imfura mu muryango wa data, turi abana b'Imana. Rite parosikelo. Rero mwami wacu Yesu, turi abana bawe, turabuzukuru, turabakozi bawe, turi abana bawe, turashingishije urubanza muri iki gitondo. Ndururukije ubushobozi bw'Imana, ndahagaritse ikirere cy'umwijima cyose, ikirere cy'umwijima cy'abarozi n'abarozikazi, ikirere cy'umwijima cyaproza ubuzima bwacu, ikirere cy'umwijima gituma ibintu bitavansa, icyo ndagihagarika. Imana repentance, Imana y'intumwa, Imana yampamagaye, ndafata mpiri ubushobozi bw'umwijima bwakurikiye abana b'Imana. Ndahagarika ubushobozi bw'umwijima bwabosha abagore bacu, ubushobozi bw'umwijima bwabosha abagabo bacu, yabwo ndabufata mpiri. Ubushobozi bw'umwijima bwabosha abana bacu, ubwo ndabuhagarika. Ubushobozi bw'umwijima tururukije umuriro, Mana ugaragare. Marota parasa ubushiteke robosi. Ndakumva papa, watubariye ijambo rikomeye ngo nitwasenga twizere ko ivyo dusabye uvyumvise kandi ubikoze. Tuparosikelo, turemezanya nawe ko turi abana bawe, turemezanya nawe ko ari we waduhamagaye, turemezanya nawe Yesu mwami. Turarungitse amasengesho ku birometero n'ibirometero bihagarika ubushobozi bw'umwijima. Turarungitse amasengesho ku birometero n'ibirometero bihagarika ubushobozi bw'umwijima. Ubushobozi bw'umwijima turabunatira, turabwanira, turabuhagarika. Imana ikorana nanje, ururutse imbaraga z'Imana, ururutse ubushobozi bw'Imana, ururutse gukora kw'Imana. Hindura amateka y'ishengero, hindura amateka y'abakozi bawe, hindura amateka y'ubwoko bw'Imana, hindura amateka y'abaje kumusenga. Rota karabasi. Yesu genda mw'izina rya Yesu. Kuboko kwawe gukore ku bantu bari hano, abagwaye bakire, ndimura abantu aho bari mw'izina rya Yesu. Aya masengesho abaduze. Imana yampamagaye, Imana yo mw'ijuru, Imana nizera. Hindura ibihe aho umwana w'Imana ageze, ibintu bitegerezwa guhinduka. Aho umwana w'Imana ageze, ibintu bitegerezwa guhagarara. Urakoze mpemu yera, urakoze Mana, urakoze.
urakoze 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 mu izina rya Yesu urakoze mu izina rya Yesu urakoze 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 aho umwana w'Imana ageze ibintu birahinduka aho umwana w'Imana akoze ibintu birahinduka urakoze mana yari urakoze El Shaddai urakoze wa mana y'ukuri ndaturungitse ubushobozi 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 bw'amasengesho ubushobozi ibyo bariye barabidahwa ibyo bariye barabidahwa ibyo batamitswe barabidahwa tupasa barabidahwa mu izina rya Yesu 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 Yesu bimenyekane Yesu bimenyekane kuri kurakorera mu isengesho uri kurakorera mu ishengero ababoshwe imigozi ndayicagagura ababoshwe imigozi ndayicagagura bimenyekane bimenyekane aho abana b'Imana bari hari ibintu bitegerezwa guhinduka bitegerezwa guhinduka turi ntumwe mu gishingo cyawe bitegerezwa guhinduka aba bakozi bawe bitegerezwa guhinduka shetani rekura daimoni rekura rekura ubwoko bw'Imana rekura abana b'Imana rekura abakozi b'Imana rekura ubutunzi bw'abana b'Imana rekura urubyaro rw'abana b'Imana rekura akazi k'abana b'Imana rekura famiye rekura abagore bacu rekura abana bacu rekura imiryango yacu shetani désormais rekura turira ubushobozi bwose bw'umwijima abasenze elevation ubushobozi bitegerezwa guhinduka abari kuri YouTube abari kuri Facebook abari mu ishengero umuri watse abarozwe bose bitegerezwa guhinduka ngizo nkomezi z'Imana bitegerezwa abagwaye mu maguru abagwaye mu nda abagwaye mu mutwe ibyo bariye barabidahwa barahunza abarozi barahunza ibisigo umuntu wese hari ibintu bamuteragiyemo birasohoka kuva mu maguru kuva mu mitsi birasohoka Imana ikorana natwe Imana repentance irikirakora urakoze hari abantu batanguye guhinduka oya ubushobozi buraje ubushobozi bw'Imana burakora senga reka gufina uyu n'umunsi udasanzwe amabombe y'amasengesho sambura amarembo y'ikuzimu sambura n'icyuya kibire kubita ibisigo sambura amarembo y'ikuzimu turira rungika amabombe ikuzimu rungika amabombe hagarika imigambi yose y'abarozi inama bariko barakora sambura inama zikorwa ku ishengero sambura inama z'abarozi abarara bararoga abarara barakinda kubita menagura sengera ubuzima bwawe sengera ishengero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo hategerezwa ibintu guhinduka bitegerezwa guhinduka Imana yaduhamagaye turaje guhindura turahindura amazina yitapara Imana nkorana nayo Imana yumva abagwaye barakira ibisigo birahunga nguye umuri rwatse ibisigo birahiye abasenzi mugendagende abasenzi abakozi b'Imana genda mu bantu tupasaka bukareko bakoreko tuparasa ishiterosi urakoze umuri rwatse senga abariko barumva ibinyanya hari abariko barumva imitwe yari imenetse ndiko ndabwirwa yuko hari ubushobozi bwururutse bwuje kubohora abantu ritoporosike iyorosike ubushobozi abariko barababara kw'izosi abariko bararibwa mu nda abumva ibisebe byo mu nda ibibyimba byo mu nda Imana iriko irakora operation
opération, 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 opération. Ibintu bitegezwa guhinduka, ibintu bitegezwa guhinduka, mwishengero bitegezwa guhinduka. Abasenzi, 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 tu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana bw'ubwo burashe, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Buriko burakora ku bantu, buriko burakora ku bantu, buriko burakora ku bantu. Ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi. Ivyo wari urabidahwa, 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 urabidahwa. Imitego yose baguteze iraba anire, iraba anire, iraba anire, iraba anire. Izeri isengesho, iri sengesho ry'uyu munsi rije gukora ibikomeye, rije gukora ibikomeye. Rabasa karote rito nguyo muriro, 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 nguyo muriro. Hari abariko barafatwa n'ibizunguzungu, hari abariko barafatwa n'ibizunguzungu, abagwaye mu maguru, abagwaye mu mutwe, abagwaye mu nda, ibizunguzungu, ibinyanya biko birabakorako. Yesu kubohora, 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 kubohora kwima, kubohora kwima. Na daimoni yako, na bisigo vayo, 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 vayo. Givyo bisigo birahiye, givyo bisigo birahiye. Birabarekura mu izina rya Yesu. Abadaimoni barabarekura mu izina rya Yesu. Turubaka ubuzima, turubaka ubuzima. Nguya muriro, 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 nguya muriro. Murasha, 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 murasha. Turira, 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 turira. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana uratse, umuriro w'Imana uratse, umuriro w'Imana uratse, umuriro w'Imana uratse. Senga, senga, senga. Umuriro watse, umuriro watse, umuriro watse, umuriro watse, umuriro watse. Mu izina rya Yesu urabohora, murabohoka, murabohoka. Turabohora ubuzima bwawe, turabohora mariage yawe, turabohora ngendo zawe, turabohora akazi kawe, turabohora promosiyo zawe. Abagerageje ingendo zikanga, abagerageje ingendo zikanga. Hari ibintu biriko birabohoka. Senga, 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 senga. Senga basha, senga, senga. Imana iriko irakora. Oya senga. Chi. Ndabona ukuboko kw'Imana kuriko kurakora ku bantu. Hari ukuboko kw'Imana kuriko kuragendagenda. Hari ukuboko kw'Imana, hari ukuboko kw'Imana kuriko kuragendagenda, kuriko kurakora ku bantu, kuriko kurakora ku bantu. Urakoze mhemuye, urakoze mhemuye, urakoze mhemuye, urakoze mhemuye, urakoze mhemuye. Hungabanya, hungabanya, hungabanya. Hari ibintu bitegerezwa guhungabanya. Hungabanya abarozi, hungabanya ibisigo, hungabanya ibyakwikurikije, hungabanya ibikugwanya. Reka gufyina, hungabanya mu mpande izo arizo zose. Tuma ubushobozi bw'amasengesho bugenda burema ibintu bitariho. Ya sosiyete yawe, ya proje yawe, hungabanya ibyariko biraguhungabanya, ibyariko biraguhungabanya. Hungabanya ibyariko biraguhungabanya. Isengesho ry'uyu munsi ni isengesho special, isengesho ry'uyu munsi ni isengesho rirema, ni isengesho rirema. Umuntu yaje ngaho arahiriwe, umuntu ataje arahombye, umuntu ataje arahombye. Iri sengesho rirahinduye izina, rirahinduye amazina, rirahinduye amazina, rirahinduye amazina. Iri sengesho rirakwimuye, rirakwimuye, rirakwimuye. Iri sengesho riraremye, iri sengesho rigiye guhagurutsa abakomeye ku buzima bwawe. Iri sengesho rigiye guhagurutsa abahambaye ku buzima bwawe. Iri sengesho rigiye guhagurutsa umuryango ku buzima bwawe. Iri sengesho bakoranye bagira inama yo kukugwanya, ariko hari inama igiye guterana yo kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke, ikibazo cyawe cishugwe. Isengesho, 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 isengesho special, isengesho ridasanzwe, isengesho ritwinjiza mu kwezi kw'icenda, isengesho ritwinjiza mu kwezi kw'amasezerano, isengesho ritwinjiza mu kwezi kwa gutabagwa, isengesho ritwinjiza mu kwezi kwa kuvyara, ukwezi kwa kuvyara, ukwezi kwa kuvyara. Inda wari utwaye igihe kirekire ngiye igiye kuvuka nk'uko kwezi nyene, nk'uko kwezi. Senga, 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 senga. Inda igiye kuvuka. Abari kuri YouTube, abari kuri Facebook,
senga basha, senga. Senga indigiye kuvuka. Mana waravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, wavuze ngo nzobana nawe, niwe wavuze ngo ntabaza nanje ndabatabara. Wabanye n'Abisirayeli mu nyanja itukura, wabanye na Paulo na Sila, wasenyuye Yeriko. Senyura Yeriko yari imbere yacu, senyura. Turahagarika inama zose z'umugwanizi. Uyu munsi twaje gusenga Imana ikora, Imana ivuga, Imana ishoboye, Imana iruhura, Imana idahinduka. Iri sengesho rireme utwumiza. Urakoze sengesho we, isengesho n'urufunguzo, isengesho n'ibombe. Imana irimuye abantu, irirahiye. Hari abantu Imana yimuye, hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana yugururiye imiryango, hari abantu Imana ihaye aho kuba, irabahinduriye ibihe. Birahindutse. Umwana w'Imana hageze, ibintu birahinduka. Turarahiye natwe, turarahiye. Dutegerezwa guhindura. Umwana w'Imana hageze, ibintu bitegerezwa guhinduka. Turahinduye ubuzima bwacu, turahinduye kazoza kacu, turahinduye imigambi yacu, turahinduye ibikorwa dukora, turahinduye. Hindura. Uracecetse. Senga, hindura. Uracecetse kabisa. Senga mu izina rya Yesu. Ibitariho bibeho, ibidashoboka bishoboke. Mana bimenyekane. Imiryango ibimenye, abagenzi babimenye, famiye zibimenye, abatubana babimenye. Uwera wa Isirayeli, mu izina rya Yesu turahagarika ibigandaro, turahagarika urupfu, turahagarika ibiriyo, turananije abarozi, turananije abapfumu, turananije uruhombo. Mana tuhezagire, Mana dushigikire. Turi abakozi bawe, turi abana bawe. Bana natwe, abagwaye bakire, ibitangaza bikoreke, utwumiza dukoreke. Ndasabye intahe mu kwezi kw'icenda, intahe z'ibitangaza. Abatawe n'abagabo, abatawe n'abagore, abatawe n'imiryango, abatawe na famiye, bagiye kubahindukirira. Akazi kawe Imana irakajemwo, Imana iraje mu kazi kawe, Imana iraje muri proje yawe, irivanze mu rugo, irivanze mu kazi. Urakoze mpemu yera. Uyu munsi udasanzwe, Imana iraje. Ukwezi kw'icenda tugutanguranye umuriro, tugutanguranye ubushobozi, tugutanguranye imbaraga. Abari kure bose n'abari hafi bategerezwa kubona Imana. Iri sengesho rizunguruke, rikore ku bantu, rizunguruke. Ntutinye. Imana iriko irakora. Hari abantu bari hari inyuma, Imana iriko irabakorako. Hari umuntu yaje hano yihebuye biteye ubwoba, yataye ibyizigiro. Imana irambariye ngo iramutabaye. Tuparasa karote. Senga. Hari imiryango yari yugaye igihe kirekire, Imana yuguruye n'ukuri kose. Hari ibintu byari byananiranye, warahamagaye abakomeye biranga, warahamagaye ubushobozi ubwo ari bwo bwose biranga. Imana irakoze, kuboko kwayo kuriyiziye. Imana iriyiziye. Isengesho niryo ryonyene ritananirwa. Niryo ryonyene riraje. Hari abantu baguma babona urupfu gusa. Abasenzi hariya elevasi abasenzi. Imana iratanguye gukora bene data. Imana iratanguye gukora. Hari abantu Imana iriko irakorako, amaguru yabo bariko bumva intege nke, umutwe wabo
bumva n'umuriro uri kuraka muri bo. Uyo n'umuriro w'Imana wururutse, kandi uyu muriro uri kurakora ntuherera aha gusa, no mu nzira uguma ukora, no muhira urasanga hari ibintu Imana yakoze, no ku kazi hari ibintu Imana yakoze. Yo uko niko gukora kw'Imana. Uku kwezi kose kw'icenda kurahera Imana iri kirakora, ibipfamatwi birumva, abatabona barabona, abatabyara barabyara, abagwaye barakira, ibimuga biramuguruka. Akira abana b'abahungu uku kwezi, 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 akira abana b'abahungu, akira abana b'abahungu. Twarinda z'abana b'abahungu ukwezi kw'icenda, muratwarinda z'abana b'abahungu. Birabaye 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 tu. Imana iri kirakora. Irambariye ngo hariho amakampuni yari yarugawe kandi yanyu yasa n'ayahagaritswe mw'isi y'imwemu. Abafise ibintu bariko barakora byasa n'ibyahagaze, Imana irambwiye ngo biratanguye gukora mw'uku kwezi kw'icenda, birabandanije mw'uku kwezi kw'icenda. Irambariye ngo mw'uku kwezi kw'icenda Imana iruguruye ibintu bikomeye cyane. Lone besike lo temene tu pasike lo. Hari indoto Imana ihagaritse ku buzima bwawe. Urashobora gufata ku mutwe wawe ubushobozi bubohora, ubushobozi buhora, ubushobozi buhora. Aba bantu baba bami, aba bantu umutwe wabo ugira iyerekwa, ivyabo bitera imbere, inyenyeri yabo yakake, inyenyeri yabo yakake. Iyo bari baratwaye turayibagaruriye mu izina rya Yesu. Iyo bari baratwaye inyenyeri y'igikundiro, inyenyeri y'ijambo, inyenyeri y'ubutunzi, inyenyeri y'umugisha, inyenyeri y'amasezerano, inyenyeri y'amafaranga, inyenyeri yo kubahwa, inyenyeri yo kuzigamwa, inyenyeri yo kuramba, inyenyeri yo kwemegwa, inyenyeri yo kujabuka imipaka, inyenyeri yo gutunga, yo gukora ibintu bikomeye. Akira inyenyeri, subizwa inyenyeri yawe. Iyo bari baritwaye turayigarura, akira inyenyeri yawe mu izina rya Yesu. Ariko ntawe yumva ko ari umwana w'Imana Imana yagendeye ngo atere haleluya. Imana iragendeye abana bayo, iragendeye abana bayo, iragendeye ubwoko bwayo, iributsa abana bayo. Aya masengesho aruguruye ibintu we. Ariko nawe undi yotera haleluya koko. Hallelujah, 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 hallelujah. Lole seke tuteke robo sike lole rotute robo sike mene riteke rabasike ro. Oh, hallelujah! Urashobora gushimira Imana, urashobora gutanga ikimazi cyangwa ituro ry'ishimwe. Imana irakoze ikintu gikomeye mw'aya masengesho. Imana aya masengesho. Fata ituro ryawe cyangwa ishikanwa ryawe ry'agaciro ry'umumaro, uvuge ngo ndagushimiye Mana kw'iri sengesho rikoze, riremye, yubatse, ritabaye, rihinduye. Hari ibintu rihinduye. Nababwiye ngo aho umwana w'Imana ari ibintu bitegerezwa guhinduka, kandi yategerezwa kuba ikimenyetso. Ndizeye neza ntakekeranya iri sengesho rigiye kwerekana yuko hariho abana b'Imana. Hari ibintu bitegerezwa guhungabana, hari ibintu bihungabanye mu bwami kwa Shetani, mu bwami bw'isi y'umwijima. Hari ibintu bihungabanye n'ukuri kw'Imana. Shimira Imana, shimira Imana, tanga ishimwe, shimira Imana, shimira Imana, kandi ubyizere, kandi ubyizere.
unezere uku kwezi kw'icenda. Shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana. Iri sengesho rije ari ridasanzwe, rije ari nyundo, rije ari bombe, rije ari ufunguzo, rije gusambura ibintu, rije kubaka ibintu, rije guha inzira intumbero abatari bayifise. Iri sengesho riraremye ibitangaza n'ibimenyetso. Shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana, shimira Imana.